abakenyezi baraserukiwe mu nzego zifata ingingo kubice 18% muri rusangi hano mu Burundi. Biva mu cigwa cakozwe n'ishyirahamwe Afrabu c'abakenyezi bahungutse cabaye kuva muri 2016 gushika muri 2019. Ariko nubwo biruko mu nama nshinga amateka n'inkenguza amateka biraca biraza kuko ivyo bice birenga 30% mu gihe abakenyezi batwara imitumba batarenga ibice 9% ku mitumba yose igize igihugu c'u Burundi uko ari 2911. Hari mu kiganiro catunganijwe n'ishyirahamwe Afrabu kubanditse n'abamenyesha makuru. Kubibaza bati mbega kwihangiro ryo gushika muri 2030 ari uko abakenyezi bo baserukiwe ku bice 50% mu nzego zifata ingingo, bati none teka ry'abakenyezi rizoba ryabonetse mu gihe bamwe muri bo bafise inyifato ibakura ku iryo teka nko mu bijanye n'inyambaro. Zenomane Rakiza umuhinga yatunganije ico cigwa agira ati tiriga nta usiga uyisigura none abakenyezi iteka ryabo sibo nyene bakwiye kurigwanira bakarusha mbere n'abandi cane cane mu nyambaro. Biga burya abakenyezi inyambaro yabo ijana n'ivyo abagabo bifuza, nimwavyihweza neza hajya baguma bahindura imideli kubera abagabo benshi arivyo baba berekanye ko bifuza. Abagabo none iyo nyambaro igayitse nk'uko mwayivuze ubwo nta bagabo bayishima, mbere ahubwo ugasanga nibo bagurira izo mpuzu abo bakenyezi bake bambara nabi mu maso ya benshi. Ibi rero bijanye no guhindura ibintu bibi biba biri mu gihugu, abantu bake baba bumva ko ari byo bigezweho. Hariho n'abavyeyi kandi biyubashe bagurira izo mpuzu abana babo bagaca bajana no mu manza nyinshi, kandi ukabona yuko umenga niho amajambere ageze. Ni naco gituma iyo mpuzu nyene uyisanga mu isoko naho abantu basengera, aho kuyisanga ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika canke mu bwogero bwabigenewe mu mazu amwe. Ibi rero ngira ngo ni ibintu umuntu yoza arahindura akebura, kandi nibi vya publicité igituma berekana abakobwa no kubera hariho amaso akunda kubaraba kujya nyine, mazi ruhande y'ikidandazwa bariko barahaya hagaca haja ishusho y'umukobwa yambaye uko bamwe kandi bafise amafaranga baba bavyifuza. Ico kidandazwa kisunga ishusho y'uwo mukobwa kikabona kugurwa, niko bimeze. Ibi rero ntibiri mu Burundi gusa, ivyo ari byo byose no kugira ngo amaso y'abantu arabe ivyo bidandazwa cyane biciye ku ishusho y'uwo mukobwa. Ivyo abarundi bakwiye gukosora rero biracariho kandi ni byinshi. Hariho uburyo bwiza bwo gukoresha amashusho y'abagore n'abakobwa kugira ngo abantu bagurisha ibintu byabo ariko badashizemo ivyo gutera isoni. Umwigisha Zenomane Rakiza avuga ko ngo nubwo ibice 18% bitigeze bihinduka muri iyo myaka yose, avuga ko ngo bitari bike vyakozwe kuko ngo vyari n'ugushobora guhinduka bikaja munsi y'amashira hamwe aharanira agateka k'abakenyezi atahagurukira ico kibazo.